Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije nongera ndabaha ikaze murano makuru twabateguriye aya nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umukuru w'igihugu byifata kibanza ca Gabon yagendeye kuri uyu wa gatanu igihugu c'u Burundi inyuma yo kubonana na mugenzi we Evariste Ndayishimiye akaba yaciye abonana n'abanyagihugu bava muri ico gihugu ca Gabon. Amajambo yanditswe n'umukuru w'umugambwe Kodebu ku rubuga rwiwe mu rw'umugambwe ngo ntacaha ku rubuga rw'umugambwe nako ngo ntacaha namba kirimwo wo n'umwihwezo w'umuhinga mu bya politike akaba n'umugisha muri kaminuza Denis Banshimiye ubusa muraza kumubona murano makuru. Itangwa ry'uturusho ku bakozi ba leta bari mu bisata bigengwa n'amategeko yisangije biragoye kwemeza ko bizokorwa no ku kwezi kw'icumi nk'uko byari bitekanijwe. Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga araza kwisigura murano makuru. Idonido ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa mukuru w'igihugu byifata kibanza ca Gabon yagendeye kuri wa gatanu igihugu ca Gabon. General de Brigade Brice Origingema akaba yabonanye na mugenzi we w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye imbere yo kubonana n'abanyagihugu bava muri ico gihugu ca Gabon. Ibiro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi gwa X gwahoze gwitwa Twitter bakemeza ko urwo rugendo rukozwe ku mvo z'akazi n'ubucuti ku Burundi. Warongoye igihugu ca Gabon akaba kandi yaheruka kugendera ibihugu vyo muri kano karere nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu ca Congo Brazzaville hamwe n'u Rwanda. Dutandukire mu gisata ca politike. Indongozi z'umugambwe Sahwanya Frodebu zimenyesha ko demokrasi Melchior Ndadaye yaharaniye yateye intambwe nubwo hakiri agahaze. Vyavugiwe mu kiganiro kubamenyesha makuru buca hahimbazwa imyaka 30 iheze hagandaguwe wahoze arongoye igihugu c'u Burundi akaba n'incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye. Abarongoye imigambwe ngo bakwiye kwirinda kutagira imigambwe vyibare vyabo mu ntumbero gutsimbataza demokrasi. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanga. Demokrasi Melchior Ndadaye yaharaniye ngo yarateye intambwe mu Burundi nkuko indongozi za Frodebu zibivuga, ariko ngo haracari agahaze nkuko Phineas Nigaba icegera c'umukuru wo mugambwe akaba n'umuvugizi abivuga. Uyu munsi ni muri ngaha amaradi atandukanye nari ngaha hariho agahaze. Turazi ko muza kurondera amakuru amwe mukayabura mukavuza induru ngo bayatwimye ako nuko gakosora. Turazi ko hariho namakuru mugera ko kugira ngo muyavuge mukagira ubwoba ngo radio barazugara. Ibyo nuko bikosora, ariko radio zirahari nyinshi zitandukanye teza kubandanya dukora tugorore aho hagoretse. Uyu munsi amashira hamwe adahanira ibyicaro bya politiki arahari mugabo nubwo ubona haragahaze amwe ashaka kugira ngo akore ari mu kwaha ku butegetsi, ariko hariho n'ayandi ubona atanga intumbero. Uyu munsi ubutungane burahari ariko bufise ibibazo byinshi n'umukuru w'igihugu arabivuga. Navuga ko ubwo butungane bufise ibibazo bucizangonde ariko urumva burahari, ariko hariho ingorane buragwaye cyeza kuboneka umuti bukavugwa kugira ngo butunganirize abanyagihugu atamwana n'ikinono nkuko Ndadaye yabivuga. Kugira iyo ntwaro ya demokrasi ishinga imizi mu Burundi, Sylvestre Ntibantunganya afise akamo atera abarongoye imigambwe adashize inyuma indongozi za Frodebu, abasaba kutagira imigambwe ivyibare vyabo. Genda mwumviriza kandi muha agaciro abo mukorana, ndihagire uwibaza ko atari we umugambwe atawokwishikana. Abarongoye imigambwe bo kwiga kandi bakemera gusubirirwa, ntihagire abarondera kumira ku butegetsi bw'umugambwe. Abarongoye imigambwe muze mutegura abazobasubirira, nimwiyumve ko atari mwebwe muri kwisonga atagishoboka. Aho muri hari abandi kandi ejo hazoja abandi, kandi ibintu bizobandanya bitera imbere neza. Nico kimwe no mu gihugu, aho nashitse imbere hari abandi, inyuma haje abandi, n'ubu hari abandi, n'ejo bizobandanya.
Ibirori vyo kwibuka uyahoze arongoye Burundi akaba n'injungu ya demokarasi bitegekanijwe kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 21 Gitugutu. Amakuru harabandanya biragoye kwemeza ko gutanga uturusho ku bakozi ba leta bari mu bisata bigengwa n'amategeko yisangije rizoba muri uku kwezi nk'uko byari bitekanijwe. Ibyo bivugwa n'umushikiranganje w'abakozi n'akazi kuri wa gatanu mu kiganiro kubamenyesha makuru Veniste Muyabaga asigurira ko ari kubera ibyo bisata vyibonekejemwo vyashikirije ibiharuro birimwo utunenge, akamenyesha ko umugwi ujejwe gufasha ibyo bisata uriko urabisuzuma neza. Tumukurikire. Ibisata bitandukanye byaratanze ibiharuro byerekana ibitigiri by'amafaranga akenewe kugira iryo zitugwa ry'uburusho bwa buri mwaka rije mu ngiro. Isuzumwa y'ivyo biharuro byerekanye ko bitakozwe neza kuko birimwo amahinyu menshi, mbere bikanatuma umushahara wisunze iryo tegeko udashobora gutanga. Amahinyu arimwo ahanini ahagaze kuri ibi bikurikira: iduzwa ry'abakozi ku rugero rumwe nk'uko umengo bose baronse amanota amwe mu kungene bagiye barakora, ukuzitura twaturusho ku bakozi batigeze bahagarara kuduzwa kuva umwaka w'ibihumbi 2016, twiyongereramwo ubundi burusho bushimikiye ku kuduga ku bakozi mu bisata bimwe bimwe, ukuduza amanota abakozi ajanye n'ingene bigenjeje mu kazi muri ico kiringo cyo kuva 2016 gushika 2022, ukwiyongera imishahara kudasiguritse mu bisata bimwe bimwe n'ibindi. Hihweje ivyo bimaze kudondagurwa aho hejuru, umugwi ujejwe gufasha ivyo bisata mu kwisunga iyo ndinganizo shasha y'imishahara ufadikanije n'ubushikiranganje bujejwe ikiga ca leta be n'ivyo bisata nyene uri ku kivi uriko urasuzuma uko biharurwa neza. Turavye uko ico gikorwa kingana, biragoye kwiyumvira ko umushahara wisunze itegeko riraba iryo zitugwa ry'uturusho ryoja mu ngiro muri uku kwezi kw'icumi 2023. Aha rero uruhara runini rwavuye muri ibyo bisata nyene byatanze ibiharuro bitari byo. Amakuru yanditswe n'umukuru w'umugambwe Kodebu ku rubuga rw'uwo mugambwe yerekana ivyumviro ku buzima bw'igihugu afatiye kuri Rudoviko Rwagasore atigeze akoresha ingimba n'umwihwezo muhinga mu vya politike akaba n'umugisha muri kaminuza afatiye kuri Kefa n'ibizwi afungwa yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu. Dr Ambassadeur Denis Banshimiye-Ubusa avuga ko ivyo yanditse atacahana mba kirimwo. Icyambere ya kengurukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore hamwe n'umugambwe wiwe badushikanye ku ntahe yo kwikukira. Mu rindi jambo rigira kabiri yagize ati muri kino gihe Uburundi buri mu bukene butagira izina kubera indongozi zititaho ineza y'abene gihugu. Ati umugambwe Kodebu urasavye abene gihugu ko batokwihebura ahubwo ko bofata akarorero ka Rwagasore kugira ngo bagerageze guhindura ibintu biguma bitera vyunyuka. Gushika ubu nta na kimwe tubonamwo covuga yuko ari guhungabanya umutekano wo mu gihugu. Dufatiye ku bukene murabona ingene ibiciro bitera biduga biguma biduga, murabona ingene ata amafaranga y'agaciro dufise, ibi nta ushobora kubihaririza. Ikindi kigira kabiri ni uburongozi butitayeho ineza y'abene gihugu, mu rurimi rw'igifaransa yavuze leadership defiant. Aya majambo umukuru w'igihugu kuva afata ubutegetsi niyo yamagaruka ko imisi yose atwereka yuko atandongozi nyakuri zihari, ndetse aramaze no guhindagura indongozi nyinshi
kugira yerekane nyene yuko indongozi zitariko zirakorera bene gihugu. Dohera ku mushikiranganje wa mbere tukaraba abashikiranganje amaze guhindagura, hari n'abamaze kwirukana bijya bita ngo destitution, tukaraba babura amatari, tukaraba abasitanteri, ni benshi ku buryo rero novuga nti Kefa nibizi nta kindi yakoze atari gusubiramwo amajambo y'umukuru w'igihugu. Kuri ibi byo kuvuga gufatira karorero ku rugamba rwa Rwagasore, nani Rwagasore si umurundi w'iwacu yatubereye incungu. Ati dufatira karorero ku rugamba rwa Rwagasore, ako karorero ka Rwagasore twese turakazi. Rwagasore nta kigwanisho yigeze afata, Rwagasore nta gikenya yigeze akoresha, Rwagasore yahinduye ibintu biciye mu matora. Kefa nibizi rero avuze ko dufatira karorero kwa Rwagasore, nta kintu na kimwe twovuga kibi kirimo. Ivyo rero vyo bari bindi ntiduheza ngo tuheze ngo tubimenye. Mu makuru twagiye turaronka bagumye baje baragaruka kuri ayo matweet abiri yoba ariyo yoba yatumye ahagarika. Umwigisha wa kaminuza hamagarira indongozi kubahiriza ubwigenge bw'imigambwe, yibutsa ko amabwirizwa y'u Burundi yemerera arikurira indongozi z'imigambwe gushikiriza iciyumviro nk'umurundi wese, ariko ko hariho aho batarenga. N'ubunyene tumukurikire. Cyambere ya kengurukiye umuganwa Rudoviko Rwagasore hamwe n'umugambwe wiwe badushikanye ku ntahe yo kwikukira. Mu rindi jambo rigira kabiri yagize ati muri kino gihe Uburundi buri mu bukene butagira izina kubera indongozi zititaho ineza mbere. Tubanza kugaruka kuca amategeko avuga, na cyane cyane itegeko rikuru ari ryo bwirizwa nshingiro. Mu ngingo yaryo ya 31 ibwirizwa nshingiro dufise uyu munsi rivuga riti umuntu wese arafise uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe. Leta nayo irategerezwa kumwubahiriza muri ivyo vyiyumviro vyiwe. Kefa rero nibizi nk'umwene gihugu wari we wese arafise ubwo burenganzira bwo gushikiriza inge nabo n'ibintu mu bijanye n'intwaro y'igihugu. Ico ni cyambere. Kigira kabiri, Kefa nibizi n'umukuru w'umugambwe. Umugambwe ufise novuga nti itegeko devoir byo kuza urashikiriza aho uhagaze nk'igihe habaye ibi bintu vy'imisi mikuru canke habaye nk'ikindi kintu cyajo cyose mu gihugu. Ibi nivyo Kefa yakoze, no kuvuga yakoze icyo yategerezwa gukora nk'umukuru w'umugambwe kandi nk'umwene gihugu. Harashobora kuba hariho ahujijwe gushika, na cyane cyane amajambo mabi nkuko babivuga mu itegeko rigenga imigambwe, amajambo yigisha amacakubiri, amajambo ahamagarira abantu gucanamwo, ivyo birabujijwe. Uku gufata Kefa nibizi nivyaba bishingiye kuri aya majambo yashikirije, ku bwanje numva mengo harimo kurenga karimbi, kuko Kefa nibizi n'umwene gihugu afise uburenganzira bwo gushikiriza aha hagaze kuko ntabona intwaro y'igihugu ciwe. Akamunotera ubwa mbere no kabwira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu nagerageza ko uko ashoboye kose imigambwe yisanzure, imigambwe yitegurira amatora mu mwidegemvyo, imigambwe ireke guturubikwa. Ikindi kigira kabiri, abakuru b'imigambwe nibatubwira aho bahagaze nk'uko Kefa yabikoze, kuko Kefa bino yakoze biri mu mabanga jejwe. Mbere ko turangiza no makuru tandukire mu gisata c'ibidukikije, abataye amatongo kubera imyuzure n'isidagurika gisi ngo bagiye kuronswa amatongo. Bishya byashikirijwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva kuri uyu wa gatanu, hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya ibiza n'isibe, hari muri zone Gatumba. Inkuru ya Jean-Marie Mayonga. Ibirori vyo guhimbaza umunsi wahariwe kurwanya ibiza n'isibe byatangujwe no kuraba ishure Ekofo ya Mushasha ya mbere, ishure ikunda guterwa n'amazi y'uruzi Rusizi n'ikiyaga Tanganyika. Urwo rugendo rwahavuye rubandanirizwa ahitwa mu Kigwati, naho nyene habangamirwa n'amazi y'uruzi Rusizi, aho abanyagihugu basanzwe bahaba bagerageje kuzibira bakoresheje imifuko yuzuye imisenyi kugira ngo amazi ntashobore kurengana abatera mu mazu. Mu ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Sengiyumva yamenyesheje ko zone Gatumba ikunda kubangamirwa n'imyuzure, aho hariho n'abanyagihugu bamaze guta inzu zabo, akaba yasavye ko abo bantu boronswa amatongo kandi ko ikibazo cyo kwama bategwa n'amazi cotorerwa inyishu. Akamate ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusangi. Uyu munsi rero uri hejuru, tukizera yuko
iki kibazo cy'ibiza n'isibe bishyira kuvuga muri ino ntara cyotorerwa umuti urama kugira ngo bikunde umwenegihugu abeho neza, aho twovuga nko kurosa amatongo abenegihugu bayatakaje kubera imanga zateye mu misozi. Ikindi twabasaba nyakubahwa mwasabika ubushikagaje bwacu kugerageza gufata ingingo ibereye kugira ngo umwuzurira ushishira gutera izone ya Gatumba na zone Rukaramu bitore umuti kugira ngo abenegihugu ntibamane intekera ku mutwe cyane ngo bashishikare kuba muri ibyo bibanza bitabereye, aho bashishikara gusegerereza kandi bari bafise amaboko yo gukora, gutyo ibyo bibazo tubisezerere burundu. Andre Ndayambaje umunyamabanga ntayigayezwa mu bushiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yashikirije ko guhimbaza uyo munsi arakajyo ko kurabira hamwe ivyaranguwe mu gukinga ibiza. Yahamagariye amashirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha mu ico gikorwa gukomeza mu gushigikira Uburundi. Guhimbaza uyu munsi mukuru nakajyo keza ko kwirimbura tukarabira hamwe ibyo tumaze kurangura, intambamyi twahuye nazo, maze tukigira inama ibikorwa tugiye kurangura mu ntumbero yo gushika kuri ya mahangiro y'umugambi w'isi wo gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe witiriwe Sendai turiko turashira mu ngiro kuva mu mwaka wa 2015. Ariko nagira ndangirize gusaba amashirahamwe ashigikira imigambi iterambere mu gihugu cacu twandanya terera agacumu k'ubumwe mu bikorwa bijanye kurwanya ibiza n'isibe. Ibibazo buramatari yadutuye twabyakiriye kandi turabishikiriza umushikiranganje mbere byinshi asanzwe abizi, mbere n'inyishu zimwe ndazi ko zamaze gutegurwa se kuzishira mu ngiro. Uyu munsi wahariwe kugwanya ibiza n'isibe ukabuhimbazwa ku itariki ya 13 ukwezi kwa Gitugutu buri mwaka. Hani wacu wahimbajwe kuyu wa gatanu igerekezo rya 20 Gitugutu. Ibirori bikaba vyabereye muri zone ya Gatumba aho vyitabwe n'abategetsi n'abandi bose bari mu ntwaro batandukanye. Akari kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko hano makuru twabateguriye. Mwakoze mwege mwese mwayakurikiranye, mwandanye mukurikirana ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.